Ikaze nanone abanywanyi b'ibiganiro byacu abatwumviriza mwerere mu bice bijye bitandukanye twifurize ibihe byiza cyane tunaba ikaze ngakuri n'umunesha kure ya channel yanyu ya Burundi News TV imbonesha kure imwe rudende bandanya kubashikiriza amakuru akomeye cyane amakuru yihuta agezweho aravugwa mu bigendanye n'umutekano politike diplomasi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye ndabahaye ikaze mwese rero by'umwariko abatwumviriza by'umwariko mu bice bigiye bitandukanye turi kuri wa gatatu turi kwigenekereza 16 gitugutu 2024 ndabahaye ikaze mwese by'umwariko aho tugiye kurabera hamwe ndetse no kwigira hamwe ibikomeje kugenda biratangazwa muri aya masaha dore ingingo nkuru tugiye kugaruka rero mu makuru akomeye cyane amakuru agendanye n'iby'umutekano akomeje kugenda aradushikira muri no mwanya umuhari wa rero gitabara usanzwe uragwanya ubutegetsi bw'u Burundi by'umwariko waje kugabwaho ibitero bikaze cyane ahitwa Mibunda nkuko amakuru akomeza kugenda aradusumira rero gitabara imaze igihe by'umwariko nayo irakora amateka akomeye cyane yo kuzigatungurana ikagaba ibitero nga mu gihugu cy'u Burundi ndetse batari bakeya inshuro zigiye zitandukanye bagiye bavuga ko mu gihe rero gitabara itacanwa umuriro ishobora kuzokora amateka akomeye cyane hari abanyagihugu nga mu gihugu cyacu cy'u Burundi abasesanguzi ndetse n'abakurikiranira hafi ibigendanye na politike abakurikiranira hafi ibigendanye n'uburyo umutekano wubakitse nga mu gihugu cy'u Burundi bakomeje kugenda baranenga General Major Evariste Ndayishimiye kuba by'umwariko regitabara imwinjana nga mu gihugu cy'u Burundi ikarindira asubira ku butaka bwa Kongo by'umwariko atamugwanyi wayo numwe yishe cyangwa se ngagire n'uwafata amakuru akomeza kugenda aradushikira mu masaha y'ijoro ryaraye rikeye by'umwariko rishyira kuri uyu wa gatatu nyine kwigenekerezo ya 16 gitugutu 2024 ingabo z'u Burundi zo mu itsinda rya Tafoke hamwe rero n'ingabo za Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo FARDC zaragabye igitero gikaze ku nyeshamba za Reditabara zirwanya ubutegetsi bw'u Burundi mu bice byo muri sector ya Itombwe hari amakuru akomeje kugenda aratangazwa haba kumvo z'abegereye igisoda cy'u Burundi ndetse nabegereye kuri Reditabara turabigera ko muri kino kiganiro cyacu haramaze imisi by'umwariko ingabo z'u Burundi zisunga abo twakwita nk'abamayimayi zikisunga by'umwariko aba FARDC ndetse n'abayifederere kugira ngo babashe kuba bafasha mu bikorwa bigendanye by'umwariko no kugaba ibitero bikomakomeye cyane kuri uwo muhari ariko kandi uyu muhari wakomeje kugenda ugaragaza ingufu zidasanzwe mu bihe bigiye bitandukanye rero uyu muhari wakomeje kugenda uragaragaza ndetse uranerekana neza ko wifuza impinduramatwara nga muri kino gihugu cacu cy'u Burundi aho zimwe ari kuvuga ko mu gihe General Major Evariste Ndayishimiye atari yoshyira mu ngiro amwe amasezerano yasinyiwe i Geneve yasinyiwe zimwe ariko muri Tanzania by'umwariko ndetse no mu bindi bice bigiye bitandukanye by'umwariko bazakomeza kugenda haragabwa ibitero bikomakomeye cyane twerekeze n'ubundi muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo by'umwariko amakuru akomeje kugenda aradusumira cyangwa aradusikira anuko ngaha muri Kivu y'amajyaruguru muri teritwari ya Masisi abazarendo baragerageje gutera ibirindiro bya M23 bigiye bitandukanye ariko ntibyaza kugenda birabahira bivuga ko baje kugenda barahura n'ibibazo bikomakomeye cyane nkuko amakuru akomeza kugenda aradusumira amakuru akomeza kugenda aradushikira rero aravuga yuko by'umwariko ibikomeje kugenda biribonekeza biteye ubwoba ni mu gihe havugwa by'umwariko imyitezo cyangwa imyimenyerezo y'igisoda gihuriweho hagati ya Kenya ndetse na Nepal muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo turagaruka ku makuru akomeje kugenda aravugwa mu burasirazuba bwo hagati ndetse by'umwariko n'andi makuru akomeje kugenda aravugwa hagati ya Ukraine n'ano ku mugabane wa Afurika canke mu karere k'ibiyaga binini aho bakomeje kugenda barashinzwa ibintu byinshi cyane bigiye bitandukanye Ukraine irakomeje gushinzwa kugira uruhare mu bikorwa bigiye bitandukanye cyane ibikorwa bigendanye no gutanga umusada wa drone ziriko zirifashishwa mu kurasa ku bacanshuro ndetse n'abandi basanzwe barakorana by'umwariko cyane ibihugu byo mu burengero bwa Afurika basanzwe barakorana n'abasanzwe babarizwa by'umwariko n'abasanzwe babarizwa mu muhari mu basanzwe babarizwa by'umwariko cyangwa se baranakorana n'igisoda cy'Uburusiya nk'uko amakuru akomeza kugenda aradushikira cyangwa aradusumira turanagaruka ku yandi makuru menshi cyane yakomeje kugenda aravugwa hirya no hino ku isi ndabaha ikaze rero muri uno mwanya aho tugiye kurabira hamwe idonido ry'amakuru akomeye cyane akomeje kugenda aradushikira amakuru akomeza kugenda aradusubira muri uno mwanya by'umwariko agaruka ku bigendanye nyine n'umutekano politike diplomasi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye ndabahaye ikaze mwese by'umwariko abatwumviriza bari ngaha mu gihugu cyacu ciza cy'u Burundi birumvikana mu bice bigiye bitandukanye mu ntara zimwe na zimwe zigiye zitandukanye mu makomine agiye atandukanye turabahaye ikaze muri uno mwanya.
abatwumviriza kandi mwerereye ku mugabane by'umwihariko w'Uburaya, Aziya, Australia, Amerika ndetse n'andi hose turifuriza kumererwa neza cyane. Abatwumviriza by'umwihariko bari mu bindi bice bigiye bitandukanye mu karere k'ibiyaga binini turabahaye ikaze. Abatwumviriza by'umwihariko baherereye mu bice bigiye bitandukanye ngaha mu bihugu by'abanyi birimo nk'u Rwanda, Congo, Uganda, Kenya ndetse na Tanzania n'ahandi hose turabifuriza kumererwa neza. Niba rugambira usanga rero bisonda kwanditse sabone kugira ngo ubane natwe gatanu kuri gatanu ukurikire amakuru n'ibiganiro byacu muri rusange. Reka tuyatangurire muri kino gihugu cacu c'u Burundi. Mu gihe Burundi bukomeza kugenda bavuga ko rero ari Burundi buteye imbere ndetse bukaba bwarihaye imbona kazoza guturuka mu 2040 gushika 2060 ko buzoba burateye imbere. Ni Burundi kandi bukomeza kugenda bavuga ko bufise umutekano ukajegajega ndetse na diplomasi n'ibindi bikorwa bigiye bitandukanye, aho General Major Evariste Ndayishimiye akunze kugaragaza neza yuko Burundi ari paradiso ivugwa nga muri Bibiliya, ari Edeni ivugwa nga mu gitabo cy'itangiriro. Burundi by'umwihariko bwoje kugenda bashigwa ku mwanya wa mbere mu bihugu bya mbere byugarijwe n'inzara iteye ubwoba ku isi nk'uko bigaragara mu cyegeranyo. Raporo y'ikigo by'umwihariko Global Haga Index yarasohotse mu cyumweru giheze yarashyize Burundi ku mwanya wa mbere ku isi rero mu bihugu byugarijwe n'inzara iteye ubwoba. Ni icyegeranyo cyashotse ku wa mbere uheze hari kwigenekereza 13 ukwakira 2024. Ni umwaka wa gatatu by'umwihariko wikurikiranya Burundi buyobora urutonde rw'ibihugu byugarijwe n'inzara kurusha ibindi ibihugu bishika muri bitandatu ku isi by'umwihariko nibyo biri mu cyiciro cy'ibifite by'umwihariko inzara biteye by'umwihariko ubwoba, nk'uko amakuru akomeza kugenda aradushikira cange aradusumira. Raporo y'iki kigo 2024 iragaragaza ko byibura abantu babarirwa muri miliyoni 2 hirya no hino ku isi bugarijwe n'inzara, ikagaragaza by'umwihariko ibibazo birimo ihindagurika ry'ikirere ndetse n'intambara z'urudaca nka nyirabayazana ibyo bibazo bigiye bitandukanye. Mu bashonje byibura rero abashika kuri miliyoni 733 bahura n'inzara buri munsi kubera kubura rero ibyo boshira ku munwa canga ibifungurwa. Usibye Burundi bwugarijwe rero n'inzara iteye ubwoba, ibindi bihugu bitanu by'umwihariko biri mu gatebo kamwe nabwo rero birimo Sudani y'Epfo, Somalia, Yemen, Chad ndetse na Madagascar. Raporo iravuga ko kandi by'umwihariko ugereranyije n'umwaka uheze hari intambwe yatewe n'ibihugu birimo nka Bangladesh, Mozambique, Nepal, Somalia ndetse na Togo mu gushaka ko rero mu gusaka bahakiri inzitizi zuko rero bya kwigobotora iyo nzara. Ico cegeranyo kandi by'umwihariko cya Global Hang Index ya 2024 yibanze ku bihugu bishika ku 127 ku isi hose. U Rwanda by'umwihariko igihugu c'abanyi ruraza ku mwanya w'101 muri ibi bihugu by'umwihariko n'amanota ashika kuri 25 n'ibice bibiri, narwo rero rukaba rubarirwa mu rwego rw'ibihugu bishonje cyane nk'uko biriko biragaragara. Nga ku butaka bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo rero by'umwihariko amakuru akomeza kugenda aravuga nuko abasoda b'Abarundi binjiye muri icyo gihugu ari bamwe rero mu bagiye gushakira inshuro cyangwa se mu bagiye gushaka amahera. Nga mu gihugu cy'u Burundi usibye kuba rero ibifungurwa byarakomeje kugenda biraba imugora abahizi ndetse hakaba harakomeje kugenda hibonekeza ibindi bibazo bigiye bitandukanye. Amakuru akomeza kugenda aradushikira, akomeza kugenda aradusumira, aragaragaza ndetse akanerekana neza yuko by'umwihariko nga muri kino gice canga se by'umwihariko muri kino gihugu c'u Burundi hakomeza kugenda hibonekeza ibura ry'amahera mva makungu, amadevize, hakibonekeza n'ibindi bibazo bigiye bitandukanye bigendanye n'umutekano ndetse by'umwihariko n'ibindi bibazo bigendanye no kuba ubuyobozi bwaho budashobora kuba bwoshyira hamwe n'abanyagihugu, aha abanyagihugu bamwe na bamwe bakomeza kugenda bashinze ubuyobozi kwikubira umutungo. Ibi byaje gutuma rero abasoda bamwe na bamwe bafata iya mbere mu kurungikwa ku butaka bwa Kongo, aho bivugwa ko by'umwihariko amahera menshi ashigwa mu mufuka wa General Major Evariste Ndayishimiye mu gihe by'umwihariko hari abasoda barungitswe ku butaka bwa Kongo. Guhera umwaka uheze w'ibihumbi 2023 igihugu cacu ciza c'u Burundi cyaratanguye kurungika abasoda ku butaka bwa Kongo.
baragiye kubwa amasezerano y'impande zombi by'umwihariko mu bikorwa bigendanye no guhangana ndetse no gushyira iherezo ku muhari wa Red Tabara usanzwe urwanya ubutegetsi bw'u Burundi urakorera mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Red Tabara irasanzwe ifise ibirindiro n'abasoda benshi cyane ndetse by'umwihariko uyu muhari ukaba waratangiye mu nyuma yo kugerageza gutembagaza ubutegetsi bw'umuhisi Petero Nkurunziza ndetse n'abandi bariko bariyamirira by'umwihariko ikiringo ca gatatu cyo muhisi. Red Tabara mu bihe bitandukanye rero yaragiye igaba ibitero nga muri kino gihugu cacu ciza c'u Burundi irahitana abasoda dore ko yibandaga by'umwihariko ku bice bimwe na bimwe canke by'umwihariko ibice canga ibigo bisanzwe ari by'abasoda mu Burundi. Ubu ngubu rero amakuru akomeza kugenda aradusumira nuko by'umwihariko mu minsi iheze aribwo Red Tabara yaje kugenda irashira ahabona amakuru avuga ko imaze iminsi irarwana n'ingabo z'u Burundi zifatanyije na FDL ndetse n'amamayimayi n'ingabo za Kongo. Icyo gihe umuvugizi by'umwihariko w'izinyeshamba yaje kugenda agaragaza ndetse aranerekana neza yuko by'umwihariko baje kugenda bivugana abarundi by'umwihariko batari bakeya bashika by'umwihariko kuri 20. Mu nyuma y'iyo makuru rero biragaragara yuko Uburundi bwafashe ingingo yo kugerageza by'umwihariko kwihimura dore ko amakuru akomeza kugenda aradusomera muri uno mwanya agaragaza ku kuba rero umuhari wa Red Tabara waje kugabwaho ibitero simusiga ibitero karabutaka. Mu masaha y'ijoro ryaraye rirakeye by'umwihariko rishyira kuri uyu wa gatatu igenekerezo 16 Gitugutu 2024 ingabo z'u Burundi zo mu itsinda rya Tafoke by'umwihariko hamwe n'ingabo za Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo FARDC abamayimayi n'aba FDLR by'umwihariko biravuga ko by'umwihariko zoga by'igitero gikaze karabutaka kiretero kirimbuka kunyeshamba za Red Tabara zigwanya ubutegetsi bw'u Burundi mu bice byo muri sector ya Itobwe nkuko biriko biratangazwa. Aka gace by'umwihariko karimo ibirindiro bya Red Tabara ingabo z'u Burundi n'iza Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo nabo basanzwe barafatanya zagabye by'umwihariko igitero by'umwihariko zagabwe igitero nakitwa by'umwihariko kaberukwa agaherereye muri groupement ya Basimunyaka ni muri sector ya Itobwe territoire ya Mwega ahazwi kandi ku izina rya Mibunda nkuko abanyamurenge bakunze kugenda barahita. Kimwe amakuru akomeza kugenda aradusumira cange akomeza kugenda aradushikira muri uno mwanya nuko by'umwihariko amakuru twabashije kugenda turamenya cange se turatahura nuko by'umwihariko atabishasha byari byamenyekana mu bigendanye n'ibyangijwe n'icyo gitero. Icyakora amakuru twamaze kugenda turamenya nuko Red Tabara yamaze kuba yotakaza biriya birindiro abagwanyi bayo bahise rero banahungira mu mashamba iyo muri ibyo bice nkuko amakuru akomeza kugenda aradushikira. Ariko nkuko rero bamwe muri izi ngabo z'u Burundi bari mu bagabye icyo gitero babwiye rero abanyagihugu canga se abaturiye mu bice bya mu Mibunda nuko rero by'umwihariko baza gukomeza gukurikirana ziranyeshamba za Red Tabara ndetse na gahunda yabo ikaba ari ukuzirwanya kugeza zirimbuwe canga se zirimbutse zose. Iki gitero cyaragabwe mu gihe aka gace by'umwihariko ko mu Mibunda kari kamaze kugeramo rero ingabo nyinshi cyane z'u Burundi zaje ziva i Bujumbura ku Ndondo by'umwihariko ya Bijombo ndetse na Minembwe. Imyaka irabaye ishika muri 3 ingabo za Tafoke zibarirwa mu magana ziri mu misozi miremire y'Imurenge nubwo rero atakintu kinini ziriko zirahindura mu byo gusenya uyu muhari witwaje ibigwanisho urarwanya leta y'u Burundi nka Red Tabara FRN ya General Aloyizi by'umwihariko Nzabampema ndetse n'indi mihari igitandukanye. Ingabo z'u Burundi zaratanguye koherezwa rero by'umwihariko ku bwinshi mu Mibunda mu nyuma y'ibitero bikomakomeye cyane byagabwe kuri izo nyeshyamba mu mpera z'ukwezi kwa 8 uyu mwaka. N'ibitero byatumye rero uyu muhari wa Red Tabara wimura ibirindiro byayo by'umwihariko byabaga byubatse by'umwihariko ku misozi ikabyimurira mu mashamba aherereye mu Mibunda nka Bukafu ndetse na Rungurungu. Reka nkubwire yuko kandi by'umwihariko ingabo z'u Burundi ziriko ziragaba bino bitero zifatanyije n'abamayimayi ingabo z'u Burundi ingabo za RDC zizwi FARDC ndetse n'aba FDLR nkuko amakuru akomeza kugenda aradushikira cange nkuko amakuru akomeza kugenda aradusumira.
abatari bakeya by'umwihariko barakomeza kugenda bagaragaza ko by'umwihariko biriko biratangazwa canga ibikomeje kugenda biregaragara by'umwihariko biraza kongera gukurura umujinya ukomakomeye cyane ku buryo by'umwihariko abiganjemo abo muri Tabara nabo bashobora kuza gutanguza ibindi bitero bikomakomeye cyane nubwo kandi atabyinshi byigeze biramenyekana byoba byangiritse canga se byoba byangijwe amakuru akomeza kugenda aradushikira cange akomeza kugenda aradusomera nuko ku mpande zombi hoba habayemo gutakaza abasirikare benshi cyane igihugu cy'u Burundi kiriko kirashyira ingufu cyane mu bigendanye no guhangana n'uyu muhari wa Tabara mu gihe cyamaze kugenda gifata ingingo yo kugara imipaka by'umwihariko ku butaka ibahuza n'igihugu c'abanyi c'u Rwanda aho cyakomeza kugenda kiravuga yuko u Rwanda goba ruriko ruragira uruhara mu gutera inkunga uyu muhari wa Tabara. Tabara ubwe rero ubwayo yahakanye ayo makuru ndetse by'umwihariko no ku ruhande no ku ruhande rw'u Rwanda baza kugenda bamaganira ayo makuru kure bavuga ko by'umwihariko atanyungu nimwe atanicyo boronka mu gufasha uyu muhari wa Tabara usanzwe urarwanya ubutegetsi bw'i Burundi. Amakuru akomeza kugenda radusumira rero nuko by'umwihariko nubwo Burundi bwoje kugenda buragaba ivyo bitero hakomeje kugenda haribonekeza canga se hakomeje kugenda haragaragara ibindi bikorwa bigiye bitandukanye ndetse by'umwihariko bivuga ko abasoda b'u Burundi nabo bashobora kuba botsikiriye muri ibi bikorwa canga se muri iyo operation nkuko amakuru akomeza kugenda aradushikira. Tugaruke n'ubundi ku butaka bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo nkuko biko biratangazwa. Amakuru akomeza kugenda radusomera nuko by'umwihariko imirwano yongeye kugenda igaragara by'umwihariko aho umutekano warukomeje kuba mu bicane ndetse uhindagurika mu turere twinshi two muri teritwari ya Masisi muri Kivu y'Amajyaruguru nyuma y'ingwano ikaze by'umwihariko yabaye by'umwihariko kuwa mbere no kuwa kabiri hagati y'inyeshyamba za M23 n'inyeshyamba z'Abazarendo mu duce tumwe na tumwe two mu mujyi wa Sake nko muri sheferi ya Bahunde ndetse no mu gace ka Mweso muri sheferi ya Bashari Mukoto. Ahagana mu masaa 5 za mu gitondo rero kuwa kabiri amasasu make yongeye kumvikana mu minota mike cyane ahagana mu burengerazuba bw'uyu mujyi wa Sake. Icyakora nk'uko rero amakuru aturuka muri ako karere abivuga ku rwego rusange umutuzo wari wose by'umwihariko mu nyuma y'ingwano ikaze cyane hagati y'inyeshyamba za M23 ndetse n'abagwanyi b'Abazarendo by'umwihariko nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusomera. Kuwa mbere rero byari hagati ya saa 11 ndetse na saa 2 z'ijoro nabwo urugamba rwari rukomeye cyane. Amakuru aturuka ahangaha by'umwihariko agera kuri radio Okapi aravuga ko abagwanyi b'Abazarendo barateye inyeshyamba za M23 ku musozi wa Vunano by'umwihariko hafi ya Kirotse ni mu majyepfo ya Sake ko rero no ku musozi wa Rutoboko ku muhanda wa Mushaki werekeza iburengerazuba. Ibisasu bimwe na bimwe rero byarajugunywe na M23 byaraguye mu mujyi wa Sake ariko ntibyagize icyo byangiza. Umujyi usanga by'umwihariko abawutuye bawushizemo nkuko biriko biratangazwa. Byongeye kandi by'umwihariko umudugudu wa Kashuga mu gace ka Mweso nawo by'umwihariko wabyutse utuje kwa kabiri. Ibi ni nyuma y'ingwano ikaze cyane yatanguye mu gitondo kwa mbere hagati ya M23 ndetse n'Abazarendo. Amakuru ariko araturuka muri ako gace aravuga ko abagwanyi baho bateye ibirindiro by'inyeshyamba za M23 by'umwihariko ku musozi wa Ibuga ndetse no muri centre ya Kashuga basubizwa inyuma aho kandi by'umwihariko abanyagihugu b'abasivile basubiriye Kashuga mu nyuma y'ingwano bahura n'ubwoba mu nyuma yo kubwirwa ko by'umwihariko hongera kubaho imirwano hagati y'imihari yombi yitwaje ibirwanisho muri ako karere. Izi ngwano rero zirakomeza kugenda ziravuza ubuhuha mu gihe by'umwihariko hakomeza kugenda haribonekeza amakuru menshi cyane agiye atandukanye. Harakomeza kugenda haravugwa kandi andi makuru akomakomeye cyane cyangwa se ibigendanye n'imyitozo nk'uko biriko biragaragara canke nk'uko biriko biribonekeza. Ingabo zishinzwe gutabara byihuse z'Abanyakenya by'umwihariko ndetse n'abagenzi babo muri Nepal mu cyumweru giheze barashoje imyimenyerezo ihuriweho muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo kugira ngo barusheho kwitwara neza by'umwihariko kwitwara neza igihe bahamagariwe kurinda abanyagihugu ndetse no guteza imbere umutekano nk'uko amakuru akomeza kugenda aradushikira canke nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Iyi myimenyerezo nk'uko rero byatangajwe n'igisirikare ca Kenya KDF
yarahuje na operation kurinda kandi by'umwihariko hagaragaramo imirimo ikomakomeye cyane yakozwe mu myimenyerezo yo kwitegurira by'umwihariko hinjizwamo ibikorwa byo mu kirere ndetse n'ubutumwa bwo kongera ingufu gutanga umusada ubuhanga bugiye butandukanye bw'imikorere byo ku butaka imyimenyerezo yo gukora amarondo n'amaguru ndetse n'ibinyabiziga gutumatumanako gusoma ikarita ndetse ni bimwe mu byari bikubiye muri iyi myimenyerezo by'umwihariko nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira batojwe by'umwihariko kandi kugaba ibitero gutega igico hamwe no gusubiza inyuma umwanzi ubuhanga bwose by'umwihariko bukenewe kuri izi ngabo zidasanzwe za MONUSCO akaba ari bimwe mu bintu byakomeje kugenda biribandwaho muri iyo myimenyerezo. Umuyobozi w'ingabo za Kenya zibarizwa muri icyo gice kidasanzwe Lieutenant Colonel Simon Seda yaravuze ko imyimenyerezo yashimangiye ubushobozi bwo kohereza vuba ingabo ndetse no gusohoza ubutumwa mu bihe bigoye izindi nyungu kandi ni icyo yita ubufatanye butagira urugero hagati y'ingabo z'ibihugu byombi mu gihe hitabajwe nk'uko amakuru akomeza kugenda aradushikira canke nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira muri rusange. Imyimenyerezo by'umwihariko y'uyu mutwe ni imwe rero mu myimenyerezo ihuriweho n'ingabo za MONUSCO byose bigamije kurwanya iterabwoba ndetse n'imyero yitwaje ibigwanisho bwa ku butaka bwa Repubulika iharanira intwaro rusange ya Kongo. Dukomeze by'umwihariko mu burengerazuba bwa Afurika ahakomeje kugenda haravugwa amakuru y'uko Ukraine ikomeje gahunda zayo by'umwihariko zo guhangana by'umwihariko n'Uburusiya ariko ngako mugabane wa Afurika. Ukraine yaje guhakana ibivugwa ko yarahaye indege za drone nyeshamba zirwana n'ingabo za Mali hamwe n'abacanshuro bashyigikiwe n'Uburusiya. Ibi bibaye mu nyuma y'uko rero ikimenyesha makuru Le Monde gikorera mu mujyi wa Paris mu gihugu cy'Ubufaransa kivuze ko indege zitagira abaderevu zo muri Ukraine zifasha rero inyeshyamba z'abatrega by'umwihariko zungukirwa by'umwihariko n'inkunga y'ibanga ariko ifatika ya Kiev nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Guverinoma iyobowe na Marie by'umwihariko yahagaritse by'umwihariko ubufatanye bwari bumaze igihe kinini cyane n'abahoze bayikoloneza Abafaransa mu mwaka wa 2022 ihitamo rero gukorana n'Uburusiya mu rwego rwo guhangana n'inyeshamba zimaze imyaka mu majyaruguru y'icyo gihugu. Amakuru akomeza kugenda aradusumira ariko ntibyashoboye guhosha imvururu by'umwihariko kandi guverinoma irahirutse gupfusha abasirikare benshi cyane n'inshuti zabo z'abacanshuro b'Abarusiya. Mali n'abanyagihugu bayo by'umwihariko Niger ndetse na Burkina Faso nabyo rero biyobowe n'abasirikare kuva icyo gihe barashinza Ukraine gushyigikira iterabwoba muri Sahel nyuma y'uko rero umuyobozi wa Ukraine avuze mu ntangiriro z'uyu mwaka ko iki gihugu cyahaye ubufasha izo nyeshyamba ariko kwa mbere Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Ukraine yaratangaje mu itangazo ryayo ko iki gihugu cyamagana byimazeyo ibirego biherutse gutangazwa n'ibimenyeshamakuru mpuzamakungu ku bijyanye n'uruhare iki gihugu cyabo kiba cyaragize mu gutanga indege zitagira abaderevu ku nyeshyamba zirimo izo muri Mali. Yahakanye kandi ibivugwa n'abayobozi ba Mali ndetse na Niger bavuga ko Ukraine iha intwaro igatanga amakuru kandi itanga inkunga by'umwihariko ku ihuriro ry'iterabwoba nk'uko bikomeza kugenda biregaragara. Ingwano ubwazo zikomeje kugenda ziribonekeza muri ibyo bice zirafise by'umwihariko ingaruka nyinshi cyane nk'uko amakuru akomeza kugenda aradushikira cyangwa amakuru akomeza kugenda aradusumira. Amakuru akomeza kugenda aradushikira nuko by'umwihariko impande zombi zikomeje kugenda zirahangana cyangwa se zirarwana ku buryo bukomeye cyane ku buryo abatari bakeya bakomeza kugenda bagaragaza ndetse baranerekana neza yuko by'umwihariko biteye impungenge ndetse binateye inkeke ibikomeje kugenda biravugwa cyangwa ibikomeje kugenda biratangazwa. Amakuru yihuta aragaragaza ko Perezida Vladimir Putin yarongoye igihugu cy'Uburusiya atifuza na rimwe by'umwihariko kuzosubira inyuma ahakomeza kugenda arashira ingufu ndetse akaba akomeje kugenda arashyira imbaraga mu bikorwa bigiye bitandukanye bigendanye no guhangana n'iterabwoba nk'uko amakuru akomeza kugenda aradushikira canke akomeza kugenda aradusumira. Hari abatarya umunwa rero mu kugaragaza ndetse no kwerekana neza yuko by'umwihariko igiteye inkeke ndetse kinababaje ari uburyo by'umwihariko Perezida Vladimir Putin nawe akomeje kugenda aratakariza abasoda benshi muri iyi ngwano. Mu minsi iheze nibwo Perezida Vladimir Zelensky arongoye igihugu cya Ukraine
yavugiye Kiev yuko afise amakuru yuko by'umwihariko ingabo zo muri Korea ya ruguru kwa Kim Jong Un zatanguye kugenda zirinjira ku butaka bw'Uburusiya aho zaje gukora nk'abacanshuro. Ni mu gihe bivugwa ko abasoda benshi b'Uburusiya bakomeje kugenda barapfa, ndetse by'umwihariko abenshi bakaba bakomeje kugenda barapfa ari abiganjemo inkeragutabara, ndetse n'abandi bagiye barahabwa imyimenyerezo y'igihe gito cyane nk'uko bikomeza kugenda biratangazwa canke nk'uko bikomeza kugenda biradushikira. Kugeza ubu ngubu rero by'umwihariko haracyari impungenge z'uburyo iyi ngwano ishobora kuzohagarara, dore ko ari zimwe mu ntambara zimaze igihe kinini cyane ngaha muri ino si. Imijyi myinshi ku mpande zombi yarasenywe, ariko by'umwihariko igihugu ca Ukraine cyo cyarahuye n'ibizazane bikomakomeye cyane, aho bivugwa ko by'umwihariko kugira ngo kizongere kiyubake bizotwara igihe kirekire cyane. Ndabashimiye abanywanyi b'ibiganiro byacu rero batwumviriza muherereye mu bice bigiye bitandukanye. Twizere ko mukomeje kugira ibihe byiza, dusubira mu masaha ari imbere turabira hamwe ibindi bigezweho. Ndabashimiye.